Reka ndabahe ikaze kuri filime yacu uyu munsi tugiye kuraba Sonic Hedgehog gatatu ije yambaye ijari y'umuriro kubera Sonic hamwe n'abagenzi biwe bahuye n'uyundi muntu ameze nka Sonic, yani bahuye n'ikindi kiremwa kimeze nka Sonic, kandi kino kiremwa tukaba tubona umengo kirakaze cyane. Hano byanimwe biraterana amajambo, hanyuma nakoze acagenda kwataka, kimara kugenda kwataka ca kiremwa kimeze nka Sonic cyaramudunda dunze mu birere hamwe na Sonic, bose basigara bikanga. Nakoze yari ingumu, siwe twemera ku ntoke agukoze ko umva ibitoke byiwe bigumye, amaboko yiwe agumye. Sonic nawe agiye kwataka, nawe bahise bamudundagura nawe. Hanyuma Sonic arumigwa avuga ati ngaha sishobora kwemera, asubiye kwadaka kandi baramuterura bamuduza hejuru bakororera mu butaka. Kino kigabo kigarutse bacitwa Shadow. Reka turabana ino filme yacu, cyo no gusaba banza ukore subscribe, hanyuma ucije no gahanditse like ukandeho, hanyuma ucije no muri comment, hanyuma kugira dushobore kuraba ino Sonic the Hedgehog igice cha gatatu. Reka rero dutangure filme yacu. Itangura gute? Tangura na hariho aba security, yani aba